Ndabaramukije nongera ndabipfuriza kugira ibihe vyiza kuri mwebwe mwese mwahisemwo gukurikirana ino mboneshakure yacu ariyo yanyu Ikirere Media. Nkaba ngarutse kuri mikro z'Ikirere Media kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi bigenda bivugwa mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Uno musi ikiganiro c'uno musi kikaba gihagaze ku kibazo canke ku bijanye n'icikagurika ry'umuyagankuba mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, na cane cane mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micungararo yaco. Tuvuye aho turaza kuganira ku kibazo c'ubukene bw'amazi kihaye cibonekeza muri iki gisagara ca Bujumbura. Tubandanya tudatevye, hari abantu benshi bariko baravuga amajambo atandukanye basa n'abatyoza canke n'aberekana akababaro canke kudatahura, babona yuko bidatahuritse ukuntu igisagara ca Bujumbura hohera imisi nk'iyi yose ata muyagankuba uriko uratangwa neza nk'uko vyahora, ndetse n'amazi atariko araboneka neza nk'uko bisanzwe. Ava yuko iri cikagurika ry'umuyagankuba rimaze imisi ryibonekeza mu gisagara ca Bujumbura, nagomba ndabamenyeshe yuko imbere yuko bitangura kuza umuyagankuba uza uracikagurika, ishirahamwe rijejwe gutanga umuyagankuba ndetse n'amazi meza mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu yindi mihingo itandukanye igize igihugu cacu ciza c'Uburundi, ryari ryamenyesheje yuko abanywanyi baryo yuko guhera kw'igenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 yuko bivanye n'ibikorwa barimwo vyo kwagura ahashikira umuyagankuba uva mu ngomero zitandukanye, kuko ubu bariko barongerako umuyagankuba uzova muri Kongo aho bitwa Kamanyola, urugomero rwa Ruzizi ya kabiri, Ruzizi ya gatatu, umuhora rero n'urugomero rwa Kabuseze. Rero bivanye n'uko kuntu bariko baragura izo ngomero aho hantu hashikira umuyagankuba, bamenyesheje yuko guhera kw'igenekerezo rya 4 gushika kw'igenekerezo rya 14 kwezi kwa Myandagaro uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 ko umuyagankuba ugiye kuza uracikagurika cane bivanye n'ivyo bikorwa barimwo. Ishirahamwe Regideso rirabandanya risaba canke ryizeza abenegihugu bose muri rusangi yuko inyuma y'ivyo bikorwa umuyagankuba uzoba wifashe neza kandi uzoba ukwiye. Nsa n'uwukebura abarundi bene wacu, iyo habaye ikibazo nk'iki baca bata umwikomo ukamengo n'umuhero w'isi ubaye. Ibi birashika kandi bishitse mu gihe bamenyesheje abenegihugu, kandi hakaba hariho intumbero kanaka bakeneye gushikako, bakeneye kwagura umuyagankuba kugira ngo dushobore gushika neza na neza mu mbonakazoza y'Uburundi bwifashe 2040, Uburundi buteye imbere 2060, nuko tuzoba dufise umuyagankuba ukwiye
buri mwenegihugu nk'ibice nka 80% canke ibice 90% bazoba bashobora kuronka umuyagankuba. Ivyo rero ntibishoboka rero mu gihe ingomero zitongerejwe. Mu gihe rero ingomero ziba zongerejwe biratuma umuyagankuba uba mwinshi cane kandi abakeneye kuwukoresha, amahinguriro iki, bishobore kuronka umuyagankuba ukwiye neza. Ivyo rero bica bituma rero twitegura guhera ubu kugira ngo dushobore gushika muri iyo mbonakazoza hakiri kare. Nashaka menyeshe kandi yuko mu gihe ishirahamwe Regideso ku musi w'ejo niho ryamenyesha yuko bariko barakora ibishoboka vyose ijoro n'umurango kugira ngo ibikorwa binyaruke ava yuko iyo misi batanze irangira. Ico ni ikintu ciza cane. Ikibazo c'amazi naco kiriko kiribonekeza mu gisagara ca Bujumbura, novuga yuko biterwa n'uku kuntu umuyagankuba utari stable, uguma ucikagurika, kuko turabizi neza yuko amazi menshi akora mu gisagara ca Bujumbura aduzwa n'umuyagankuba. Rero mu gihe ata muyagankuba uhari biratuma haba ihungabana ry'amazi. Rero ivyo ndibaza biba bitahuritse atari hamwe nyene usanga hariho abarundi bamwe bamwe baba babona yuko akantu kose babonye katagenda neza baca bata umwikomo bakagomba gutuka indongozi ngo ntaco ziriko zirakora, ngo igihugu gishobora kubura ngo umuyagankuba, ngo kikabura amazi, ngo kikabura iki. Urumva ivyo bintu ntibiba ari vyiza cane. Biba bikwiye yuko tuza turatahura ibintu aho bigeze. Dusubiye inyuma gato turavye neza nk'imyaka 5 dusubira inyuma canke imyaka 10, ugaca uraba aho twari turi nko ku kibazo c'umuyagankuba, urabona yuko ubu ishirahamwe Regideso ryakoze ibishoboka vyose kugira ngo umuyagankuba wongerezwe kandi biraboneka, biragaragara, ntawobideha. Kuko je ndibuka mu mwaka wa 2012 mu makaritiye amwe amwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura amatara bayatanga, dufate nk'uno musi bayatanze mu Kamenge, ejo baca bayatanga nko mu Ngagara. Baza barakurakuranya, igisagara cose nticashobora kwakira rimwe bivanye n'uko ukuntu hari ubukene bw'umuyagankuba. Ariko ubu ni ugushima Imana, turavye aho tugeze biba bikwiye yuko tuza turashima Imana intambwe yose tuba duteye, kuko biraboneka neza yuko hariho intambwe, hariho impinduka imaze gukorwa n'indongozi zimaze kurongora kino gihugu cacu ciza c'Uburundi. Biba bikwiye yuko tuza turazishimira ukuntu zitanga zitiziganya kugira ngo buri murundi wese ashobore kuba ahantu habona, ashobore no gukora ibintu bishobora kumuteza imbere. Nkaba ndabashimiye cane mwebwe mwese mwafashe kano kanya mugakurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika kw'iherezo, nongera ndabasaba abatarakora subscribe kuri ino channel yacu ya Ikirere Media ko bobikora kugira ngo tubandanye twagura umuryango. Ntimwibagire gusangiza abandi ndetse no gukomanta. Aho twihenze mutubabarire kuko turabantu turakosha, kwihenda kw'ikiremwa muntu biragendana, ariko mushobore kudukosora, muduhe ivyiyumviro, mutwandikire ari nk'ibiganiro mukeneye yuko twoza
turabashikiriza kugira ngo tubandanye dukora neza. Murakoze cane, mugire aho muba mwubahwe.